Ishirahamwe Tia Found rifatikanije n'umugujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Sever baratunganije inama yahuje abaserukira amashengero mu Burundi kugira ngo baganire uruhara rwabo mu guhumuriza imitima yahungabanye kubera ibibazo vy'intambara igihugu caciyemwo no mu kunywanisha abarundi. Hari kuri uyu wa mbere genekerezo rya 18/0 umwaka wa 2021. Kubwa Desire Majambere arongoye Tia Found mu Burundi, uruhara rw'amashengero n'intangere mu guhumuriza imitima yahungabanye. Uruhara rw'amashengero abaronga amashengero rwabaje cyane nuko ubwa mbere umugwi Sever urakora ibikorwa cyane cyane byo kuzura ibisigarira by'abantu bahitanywe n'intambara muri kahise, ariko amashengero giye twagira inama baravuze bati Sever iraheza kuzura ibisigarira by'abantu babishwe mu ntambara bakaca bagenda mugabo abantu bahahamuka bagwaye ihamuka kubera ivyo babonye canke bifatiye kuri ivyo bikorwa bya Sever n'abanyagihugu rero babana n'abanyeshengero, cyo gituma bavuga bati twebwe tuzi ukuri ko tubana n'abanyagihugu. Rero baca bavuga bati byoba byiza dukoranye n'umugwi wa Sever. Ikindi Tiafane twakoze nuko twaciye dushiraho umugambi wo kwigisha abandi bazokwigisha abandi gufasha no kuvura abantu bahamutse kubera ivyo bikorwa kuko nabivuze bifatiye ku bwicanyi bwabaye muri kahise. Urongoye umugwi Sever, Ambassadeur Petero Karaveri Ndayicariye yarasiguriye abo barongoye amashengero uruhara rw'umugwi Sever n'ibikorwa umaze kurangura mu gutohoza ukuri, kuzura ibisigarira vy'abishwe no mu kunywanisha abarundi. Abitavye iyo nama barashikirije ibibazo n'amakenga bafise ku mugwi Sever. Ndumucika cumu ico gihe twitwa bamenja kandi n'ubundi bararituvanako. Narumvise aho mwatangiye raporo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ko bavuze ngo muzotwoza iryo zina rituveko, abamenja rituveko, abana b'abamenja rituveko. Mbega bazodusuka kwa amazi, bazovuga ijambo, bazodukorera iki kugira ngo bituveko? Jewe kubwanje mbona ndiko ndaraba mu mamisyo mufise hariho ico bita qualification. Umunsi muzokarifiya ati mwebwe ntimuri abamenja, barya nibo barabamenja, barya mumaze kumenya le responsable. Jewe sinzoba nkiri umwana w'umumenja. Ayo nkuko piramide ifise urufatiro ni nako ibyabaye mu Burundi bifise urufatiro. Ndiko ndabaza rero ibibazo je bibiri. Mbega mpereye kuri 72 imizi yatumye 72 iba mu Burundi ishingiye kuri 1885 canke irafise ahandi ishingiye muri culture, mu migenzo n'imico y'ikirundi n'uburyo twari ico gihe. Kuko ubwira araba ajya amatariki baje baravuga mu Burundi agenda araduga buhoro kugeza aho igihugu cose gifatwa n'uyo muriro. Ukuri mu Burundi tuzogushika ko ryari. Hari ikibazo kimwe kijanye nuko muri politika hasa n'ahari tendance isa n'igomba kuvuga ko mu Burundi atabwoko buhari. Nkaba nibaza nti none Sever ico kirizo kigera gute, kuko nimba tugomba kuvugana ukuri ibintu vyabaye bikaba vyari bishimikiye ku byo twita eteni, mugabo akaba ariyo tendance bwite ntabwoko buhari. Mwumva muzokigera gute ico? Beya kijana mu nzira yo kuzofasha abantu gukira
hatanguye kuzamo akantu nkako. Kuri ivyo bibazo n'amakenga vyose Petero Karavenda yicariye arongoye Sever arishura. Réhabilitation Monseigneur Justin ni kibazo twashikirije inzego barashaka kutubaza baterera mugasi byiza yuko tutari kibazo ngo yongere kucishura aho ngira bari bise ninde yavuze qualification ni Monseigneur Justin subiri kidogo Monseigneur rindira gatoya abarundi rero mu byo tugezeko bashaka dusimbe intambwe zimwe iraba ya article 6 petita petit b petit c petit d na musome usimbiye kuri G utaraheza B na C na D biragute kumwereka nama etape bagezi ngira kivuga amajambo yoroshe ubwo wokorera igitega gusa ugakorera ku Nyambeho gusa ugakorera mu Rumonge gusa ugakorera Makamba gusa ugaca wirukanga muri qualification nyishura mugabo sindakibaje ko mu nyishura hari ico toto kwita mu Faransa il faut des données suffisantes ndacite muri statistique échantillon suffisant yaho bakoreye mu gihugu kugira ngo bya bindi ugiye gukarishira wihuta ntibibomogwe na ABC abo bita les détracteurs ubwo twokarishira umunsi mwebwe simuje mu mwebwe nyine yuko twihuse muri mwebwe bicenga aravuga yuko mwihuse i Burundi les grands présumés auteurs barazwe abahibwe neza barizi abakiriho vrai ou faux abakiriho barizi les principes kandi muri ibi turiko turavuga alors les concepteurs les planificateurs les exécutants dans la catégorie menshi muri droit international droit interne aha bese ndahateba abakiriho bashoboka présumé auteur tuzobegera tubavugishe twaratanguye bamwe ntibazovuga abandi bazovuga duke mwomenya ko mu kurangiza iyo nama abarongoye amashengero barabiye hamwe uruhara rwabo mu kugwanya no mu gukinga ikiza corona.